Ndabaramukije nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu kuri mwebwe mubandanya kutwumviriza ndetse no gukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu tubategura ndetse tukabashikiriza kuri ndomoresha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese rero by'umwariko mudukurikira aho murereye hose. Turi by'umwariko mu gatondo toko kuri irigenekerezo rya 24/0/2025. Ndabahaye ikaze muri mwe mwese by'umwariko mwidonido ry'amakuru agezweho azindutse ariko aravugwa amakuru n'umundi ariko aragaruka ku mutekano politique diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru ariko aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi, dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Amakuru azindutse ariko aravugwa na amakuru akomeye cyane aragaruka ku ntambara ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yama aradushikira canke aradusumira akaba akomeje kugenda avugwa by'umwariko kubigendanye n'abantu bakomeje gupfira muri iyi ngwano. Nyuma yuko rero umuhari wa MTS ukomeje kugenda urigarurira ibisagara bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku muvuduko udasanzwe, ndetse uyu muhari ukaba ukomeje kugenda usatira ibice bimwe na bimwe bikomakomeye cyane nka Goma irafatwa nk'umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba biravugwa ko yamaze kugenda aricwa aho yamaze kuraswa n'umuhari wa MTS. Na makuru yamaze kwemezwa n'umuvugizi wa MTS mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka aho yaje kugenda arashimangira ndetse akerekana neza yuko uyu muhari wamaze kumwivugana ubwo yari yagiye ku rugamba kugira ngo arabe rero uko ibintu byoba byifashe. Murazi neza yuko rero z'umwariko intara Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Ituri ndetse n'izindi zimwe na zimwe zo muri Kongo zarashyizwe mu bihe bidasanzwe ibizwi nka etat de siège, ibizwi by'umwariko ko bambuwe ubutegetsi babwambuwe abasivile bakabushyira mu nzego z'igisoda kugira ngo kibashe kuba kiracungera umutekano. Niyo mpamvu rero iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nayo rero yari isanzwe irarongowe n'umujenerali Major Peter Chirimwami Nkuba. Uyu nguyu raporo y'impuguke za ONU zaremeje ndetse zinagaragaza neza yuko uyu mugabo yaba yaramaze kugenda ariwe agira uruhara ruremereye cyane by'umwariko mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane cyane by'umwariko ibikorwa bigendanye ibikorwa bigendanye by'umwariko no gukorana ndetse no kuzana by'umwariko abo muri FDLR nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero z'umwariko harakomeje kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye kubigendanye n'iyi ngwano. Iyi ngwano kandi ntiyengeshanya gukomeza gutwara ubuzima bw'abasoda b'abarundi nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya akaba ariko asigura ndetse agaragaza neza yuko noneho ingwano yongeye gukomera ndetse no gukara mu bice bigiye bitandukanye, aho by'umwariko bamwe by'umwariko bakomeje kugenda by'umwariko barahunga abashoboye. Ibi kandi biriko biragaragara ndetse binagaragaza neza yuko uyu muhari wa MTS ushobora gukomeza kwigarurira n'ibindi bice bimwe na bimwe mu nyuma yuko amakuru ariko aradusumira agaragaza neza yuko uyu muhari waba wamaze guhiga kwigarurira ibice bimwe na bimwe birimo by'umwariko nka Goma, birimo rero by'umwariko nka Kivu y'Amajyepfo nk'umujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga ko kandi by'umwariko Colonel de Brigadier Batazira Muzinga yarasanzwe arongoye ingabo z'u Burundi by'umwariko ku munsi waje yoba yaratorotse agatorokana n'abasirikare 120 bari kumwe muri Kivu y'Amajyaruguru baragenda muri AFC nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru yama aradusumira cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Turagaruka no ku yandi makuru menshi akomeje kugenda aravugwa. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze bivanye naho muherereye nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwebwe
mudahwema kudukurikira ndetse no kumviriza ibiganiro byacu. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri kano gatondo canke mu yandi masaha bivanye naho muherereye cane. Ndabaramukije kuba twumviriza bari i Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu bisagara bimwe na bimwe, by'umwihariko kuba twumviriza bari Bujumbura, abari Bururi, abari Kayanza, abari Cankuzo, abari Cibitoke, abari Igitega, abari Zamuravya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese turabaramukije, turabahaye ikaze kuri mwe mwese. Kuri ubu utameze neza, izere yuko Imana ari ishobora byose kandi ishobora kuza kuba yohindura ibintu bigaca biragenda neza. Twongeye kubaramutsa kandi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, mu bihugu by'ababanyi, abatwumviriza bari muri Kongo, abatwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. By'umwihariko mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. By'umwihariko aho tugiye kurabira hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa. Ari ubwa mbere shise ngaha, pisonda kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, bane natwe 5 kuri 5, ndetse by'umwihariko upyondeko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bishasha bitanguye. Kaze kuri mwe mwese rero, by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwihariko mu Burundi, aho turagaruka ku idoniro ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa. Amakuru yihuta yamara dushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi urugamba rukomeje kugenda ruraba, ari urugamba rukomeje gutera impungenge batari bakeya, n'urugamba kandi rukomeje gutuma abenshi barasiga ubuzima. Twarababwiye byinshi bigendanye n'urugamba rukomeje kugenda rubonekeza nga mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari umwe mu basoda yagiye aravuga byinshi cyane bigiye bitandukanye, uburyo abasoda b'u Burundi bafashe ingingo yo kutongera kugwana, ndetse bakaba barafashe ingingo iremereye cyane yuko bamwe basigaye barahunga. Mu nyuma y'uko rero abo basoda bakomeje kugenda barabona yuko rero by'umwihariko urugamba rukomeje kugenda rurabakomerera, ndetse rukomeje kugenda by'umwihariko ruratwara ubuzima bw'abatari bakeya. Hari amakuru avuga yuko rero by'umwihariko na Colonel Muzinga yarari mu basirikare bakuru rero by'umwihariko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nawe yamaze kugenda arahungira muri AFC kimwe n'abasoda yararongoye 120. Aya ni amakuru akomeje kugenda aravugwa, by'umwihariko ibikani ni bimwe mu byerekana ingene uru rugamba rwoba ruriko rurakomereraho, ingene urugamba by'umwihariko rwaba rukomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya, nk'uko byoma biradusumira canke nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho rero muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse arerekana uburyo ibintu bikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera muri rusange. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, aravuga ko noneho ibya General Major Varisson Ndayishimiye ndetse na Fregisi Tshisekedi Chilombo byaba byabakomeranye ndetse byaba biriko birabagora, bivanye n'uburyo urugamba ruhagaze canga se bivanye n'uburyo urugamba rukomeje kugenda arukomera. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba agaragaza uburyo rero z'umwihariko abategetsi ngo baba ariko barategura kuzongera guhura kugira barabera hamwe rero ingene urugamba bashobora kuba bakongera guhangana narwo, cyangwa se bashobora kuba bakongera by'umwihariko kuba by'umwihariko bagerageza kuba by'umwihariko bashobora kuba bakongera kugira byinshi bahindura muri urugamba. Ni urugamba rukomeje gutwara abasoda haba ku Burundi, haba ku buseruko bwa Kongo ku basoda babo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira, aravuga yuko by'umwihariko ingabo z'u Burundi zaba arizo ziriko ziribasigwa cyane muri no ngwano, aho bivuga ko rero by'umwihariko arizo zirangazwa imbere cyangwa se zigashirwa imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse akiyongeraho kuba atabikoresho bihagije zifise, ata formation ihagije zifise, ndetse atamyemenyerezo ihagije zifise, zitamenyereye no kugwana mu misozi nk'iyo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akiyongeraho rero kuba boherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba batabishaka, ari ingwano bariko baragwanira by'umwihariko batazi imvo n'imvano yayo,
Ibyo byose bikaba biri mu bintu biko biratuma batabasha kuba boronka umusaruro uhagije, umusaruro wa nyawo, umusaruro by'umwariko mwiza nkuko byama bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Amakuru yihuta by'umwariko akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba ari kasigura ndetse anagaragaza neza yuko uru rugamba rukomeje kugenda ruraba, by'umwariko rukomeje kugenda ruratwara ubuzima bwinshi. Amakuru yandi akomeje kugenda aravugwa na amakuru ateye ubwoba cane, na amakuru ariko nanone y'insinzi ku muhari wa M23 nkuko byoma bigaragara. Murazi General Peter Chirimwami Nkuba ca General Major Peter Chirimwami Nkuba yarasanzwe arongoye intara ya Kivu y'Amajyaruguru canke ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ngo mu misi heze yarimuye by'umwariko ibiro byiwe abijyana mu kigo cya gisirikare canke se mu kigo ca MONUSCO Igoma mu rwego rwo kugira ngo yizere umutekano wiwe neza. Amakuru akomeje kugenda aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, yamaze kwemezwa kandi n'ubuyobozi bw'umuhari wa M23 binyuze mu muvugizi wabwo wa politike, yamaze gusigura ndetse no kugaragaza neza yuko uyu muhari wamaze kwivugana uyu General Major Peter Chirimwami Nkuba nkuko byoma bigaragara. Raporo y'impuguke za ONU yagiye iragaragara mu bihe bigiye bitandukanye, yaragiye irasigura yuko rero ayu nguyu ari umwe mu bagize uruhara ruremere cyane mu kuzana by'umwariko ndetse no kongerera ingufu aba FDLR kugira ngo bakorane na Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo n'igisoda cayo nkuko byoma bigaragara. Uyu nguyu bivuga ko ari we yaragiye aranatanga indege zimwe zimwe zaragiye zijya mu Burundi kuzana abasoda nkuko byoma bigaragara, ndetse n'igihe bagize ikibazo mu kubajyanayo nkuko amakuru yama aradushikira canke amakuru yama aradusumira. Uyu nguyu rero by'umwariko yarakomeje kugenda by'umwariko arahushwa inshuro nyinshi zitabarika, aho yajyaga no ku mirongo y'imbere ku rugamba kuraba uko urugamba goba gwifashe mu gihe gwabaga gwakomeye, ariko by'umwariko rimwe na rimwe bikaza kuvamo rero ko yogenda n'amaguru kugira ngo abashe kuba yokiza amagara yiwe bitewe n'umuriro w'ibisasu biba biriko biribonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko Gashyiga yahize iramushigura dore yuko ubu ngubu yamaze kwivuganwa n'uyu muhari wa M23 nkuko byoma bigaragara. Ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba akaba yishwe arashwe n'umuhari witwaje intwaro wa M23 mu gace ka Kasengezi nkuko rero byemejwe n'umuvugizi wabo mu rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 24 nkuko byoma bigaragara nkuko byamaze kwemezwa by'umwariko kwigenekerezo rya 24/0/2025. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X bwana Lawrence Kanyuka yaragize ati umugaba mukuru rero w'igisirikare c'umuhari wa FDLR General Major Chirimwami Nkuba yapfuye yiciwe Ikasengesi ubwo rero yasuraga abari imbere ku rugamba kugira ngo yifotozanye nabo. General Major Peter Chirimwami Nkuba yarakunze kugaragara nk'ushyigikiye cane imihari irimo Wazalendo FDLR, ndetse yerekana uruhare rwiwe gweruye mu mikoranire igisoda ca RDC niyo mihari by'umwariko mu ntambara bahanganyemo rero n'umuhari witwaje intwaro wa M23. Raporo nyinshi z'impuguke zaragiye zigaragaza ko rero General Major Peter Chirimwami Nkuba yariwe shiga y'inyuma mu guhuza FDLR n'ubutegetsi bwa RDC by'umwariko ndetse n'ingabo z'icyo gihugu. Kwigenekerezo rya 23/0/2025 nibwo rero umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 watangaje ko ugiye gufata umujyi wa Goma ufatwa nk'umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka yaratangaje ko abatuye muri uyu mujyi bababaye cane abateguza kubohogwa. Mu gatondo ko kuri ya 23/0/2025 abagwanyi ba M23 bari bahanganiye rero n'ihuriro ry'ingabo za RDC mu mujyi wa Sake mu birometero birenga gato 20 werekeza Igoma. Ingabo za RDC by'umwariko zohereje indege z'intambara mu bice byegereye
zegereye Sake kugira ngo rero zikure abagwanyi ba M23 muri uyu mujyi. Guverineri General Major Peter Chirimwami Nkuba yari yagiye kuzitera ingabo mu bitugu, ariko rero byabaye iby'ubusa, ari nabwo rero yaje kuraswa inyuma nkuko rero byemezwe na M23. Bivuga ko rero umwe muri ba mudahusha b'uyu muhari wa M23 ariwe yoba yaramupimye isasu birangira asize ubuzima. Benshi mu bakurikiranira hafi inongwano bemeza ko M23 ifise abasoda bakomakomeye cyane, abasoda batojwe bafise imyemenyerezo iremereye cyane ku buryo rero by'umwariko bidasaba yuko bohamya umuntu canga se abo bahanganye bakoresheje amasasu menshi cyane, ahubwo isasu rimwe cange abiri riba rihagije. M23 rero by'umwariko ntiri muri Sake gusa kuko rero igenzura n'ibindi bice bimwe na bimwe, ibindi bigwati bikikije umujyi wa Goma birimo Minova hafi y'ikiyaga ca Kivu ndetse na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, n'ubundi ni hafi n'umujyi wa Goma. Amakuru akomeza kugenda by'umwariko aradusumira cange akomeza kugenda aradushikira, akaba agaragaza uburyo uru rugamba rukomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera. Kubakurikirana hafi iyi ngwano nibajya umunwa mu kugaragaza ko noneho insinzi y'umuhari wa M23 ikomeje kugaragara ndetse ikaba ikomeje kugaragara mu buryo budasanzwe. Abakurikiranira hafi by'umwariko iyi ngwano bemeza ko uyu muhari igihe kigeze kugira ngo bohora abanyagihugu, igihe kigeze kugira ngo by'umwariko ubashe kuba by'umwariko wakwigaranzura canga se wigaranzura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse by'umwariko anatanga icyizere cy'uko Goma ndetse n'indi migi imwe n'imwe by'umwariko bishobora kuza gufatwa mu gihe cya vuba cyangwa se mu gihe kidatinze. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bigezweho bikomeje kugenda biravugwa.